Hello guys, umeze neza makuru yanyu. Muko bisanzwe bimera uno munsi tukaba twagendeye muri Spirit Garden mu Kigobe, Spirit Garden Church. Nibagiye nkuko bisanzwe kwanza kuri micro muri kumwe na Nani Shimwe, inyuma kuri kamera mukaba muri kumwe na David. Uno munsi tukaba twagendeye abadanseurs bo muri Spirit Garden batamba neza. Ndabatuye yo batamvye. Naho ubugwaye dashikira reka tugende tuvugane nabo ndabasanze ko aragira repetition hamuno munsi nimyibagire ndaza gutamba muraza kumbona sivyo ama ico ndabasaba tu mukomeze kumurikirana ibintu bimeze neza cyane bari muri repetition abakunzi bakwizera 90 TV nkuko nabibabwiye twaje kura abadanseurs bo muri Spirit Garden nabasanze bari muri repetition gusa bamaye akanya uturicaye urabona barateza baratagaze kabisa nabanda babwira abantu bose ngendera baba ari ububwiza gusa sivyo none yahama ngo mavugane n'umurongozi wabo bose ndaza kuvugana nabo ni yani bikenewe muba mugoye neza ego cyane gose tumeze neza cyane gose akunda gutwenga ya none umunezero wanje ni kristo wow nice urashaka kumbwira izina ry'umugwi wanyu ya umugwi wacu twa Heavenly Dance for Revive bikaba bisobanura Heavenly ni intambo z'ijuru zizanika ngo ngaha ku isi wow ndumva mwahise muziya izina ryiza bitesa y'ubwiza kamama nkuko namwe muri abo bwiza cyane gose ndabakunze hama nkuko nabibabwiye gusa ndabatuye basanzwe batamba neza cyane ni hahandi iyo bari gutamba nayikubwiye kuvava yani wizeye yani bari gutamba utegerezwa gukira naho ubugwaye cyangwa iki parce que bakora ibintu bitandukanye ibintu byinshi bagenda bakora même si sindabavugira ibintu byabo reka muragenda mubyumviriza sivyo mugenda mubyumviriza muturaba quand même murabona ko ari fresh none murongozi ngo bamwitwa bandi je nitwa Bonfils iri murongozi wa HDR irindi ni Sahabo Bonfils okay uri murongozi ego ni murongozi wa HDR none aba bose ko mbona arabajene kandi nziko abajene rimwe musanga bagorana canke iki urabashobora vyavuganye ego ndabashobora nyene ko sije nkora rimwe mu yerakora wow ona musi nukwinjira mu kashe andaki nukwinjira mu hama rero ndakubaze murongozi koma wiyumvira iki gikorwa niyo wazanye proposition yo gukorera hano hantu canke byagenze gute no sije nakizanye ya iki gikorwa nanje ubwa mbere nasanze HDR yari hari mu Spirit Garden Church ya naje ngaha nkuko nyene ngene baje baranyakira nkuko nyene turakorana nabo ico gihe sije nari umurongozi ya umurongozi yitwa Armel ya no munsi ntakira umurongozi yaragiye mu bindi bikorwa nyene ya rero mu nyuma nyene kuba kuba umuzigirwa wa igikorwa c'umwami nyene ya umwungere wanje aramezagira juste arama kuba umurongozi muri HDR ya no munsi rero ndiko ndumurongozi wabo nagira ubuntu muri majambo kuko guserva umwami ukare ku bwami ya n'ubuntu si bose babishoboye ya isa gutahura ya mission na vision igikorwa umwami yahaye umurongozi wacu apotre yes okay ndumva ari sawa nizere ko abatwara neza cyane gose aragukunda none cyane gose sheri bit Sawa. Meze neza? Ego. Uramukunda umurongozi wawe? Ego cyane. Agutwara neza? Ego. Nagushwani? Ndayibatuye uyu mwana aramezegira cyane atamba neza kweri. Mvuge niyo mpamvu ushaka kumenya vyavre yani murumva ko igikorwa mu gikora apana kwiyereka mu bantu ariko mumva ko muri ko muraserva Jesus. Umviriza apana kuvyumva gusa umva birindani muri twebwe turagendana navyo
umva aho turi hose tuba tutaseva umwami kubona ibimuga bihaguruka kubw'ubutumwa bwiza ndiko ndatamba rero umunsi wa mbere nje navuga ko byari bisazi nyene byari bisazi umunsi ndavyumvira nariko ndasengera HDR washima ndasengera timu yiwanje ko nari nifuza ko yogwira timu yanje kuko ndifuza abadanser bamwe benshi cyane gose muri timu yanje ndifuza kubona tuvuga inkuru nziza igihugu cyose ku munsi umwe twegifata atabrage rero ikintu ca mbere canjemwo numvise umenga vraiment amwe n'inkuru nziza ngiragira nkorerako numvise umenga yuko nkeneye vraiment gukorera umwami bivuye ku mutima apana aje kumenyekana kuko narigeze gutamba profane naratamba juste ngiye kuri stage nashaka kumva umuntu wese avuga tujya muti parabizi kandi vyagenda uko nyene ndenganya tujya muti parabizi menga cyane nibaza ikibazo kubera iki ntobikora kugira Kristo amenyekane rero niho nafashe decision yo gusengera timu yiwanje kugira tubitahure kumwe Imana ishimwe niko fise abadanseri bafise ugutahura vraiment sawa it's fresh go uraitwa wapi Pasi bon ni Pacifique ndize Pacifique ndize Roma ni jone non ni bon ok nashaka kubaza ni yahe différence ya avant n'ubu aho mugeze ubibona bimeze gute bon ikintu navuga ni nk'icumurongozi yavuze burya byose bihagaze mu gutahura Bibiliya nivuga muri Timote 2:4 Imana ikeneye yuko abantu bose bakizwa bashike kukumenya ukuri burya gukizwa ntibikwiye ariko birakenewe kumenya ukuri rero ugutahura cyangwa se iyo connaissance twaronse niyo yatumye duhinduka burya nkuko yabivuze tugishika ngaha twese bumva turazanye tuba tukira abana turashika ngaha ariko twaragira ibibakwe turahura n'intumwa Ferdinand Bright aratwigisha aradukuza araduha ubumenyi vraiment turashimira Imana ikintu navuga nuko bihagaze muri understanding twaronse connaissance kanaga twakiriye biciye muri Bibiliya kuko dusamba gospel dutamba ubutumwa bwiza ibyo dukora byose biba bifatanye n'ijambo ry'Imana ego nico navuga kuri wow ndumva bitese none narifite ikibazo kubera iki muri timu yanyu n'abahungu benshi ariko nkaba mbona abakobwa gusa batatu kubera iki nibyo mwashimye canke ni kubera iki so icyo kibazo kirageshe cyane gose so nukuri abakobwa vraiment sibyo twashimye ndabakeneye cyane gose ego najenze rero karibu karibu nashaka umbwire nicahe kintu ushobora kubwira abandi ba danseur bariko baratwumviriza ubye abantu bose tugosanga bakorera Imana yani si kuvuga gukorera Imana bakigira ko bakorera Imana ariko batabirimwo nicahe kintu ushobora kubabwira bon ikintu cyambere navuga nuko dance ari ukuntu muri kino gihugu cyacu bayibona hari ukuntu bamenga barabisuzugura umenga ni by'abantu babatandero babuze ibyo bakora ico kibazo nari ndagifize ico kivu bana uco nakundi umenga abantu baba babuze ico bagira ukamenga urahejeje secondaire urahejeje gutamba ngugeze university ngo bukuze bon ivyo wonye twebwe vraiment ntituvyemezanya ibyo ntitubyemezanya vraiment kuko nkuko wababona mu bindi bihugu uravye mu bindi bihugu biteye imbere je dirais umenga nyene iyo ni sawa hoho ni sawa birafashwe neza ariko natwe turashobora kubikora turashobora gutuma abantu bagira irindi jisho tucerekeye danse cyo nacyo nikizova handi ni muri ibi bintu tugwama dukora dans les évangélisations dukora ama évangélisation babone yuko ikintu dufise turashobora kugikoresha kugira ngo uwundi muntu ashobore gukizwa nkuko umurongozi yari yavuze ati uwapfuye azuke yes umuntu atari bwagira ubuzima aba yarapfuye niko Bible ivuga ashobore kuronka ubuzima azuka beho yes hama ikintu noca mvuga ku badanseur nabo abadanseur ntibumve yuko umenga ngo bajya bajama nkuko umurongozi yavuze ati bayajama muri HDR banajitapa kweli wako natuambia hivyo vitu hapa jitapi yani miti unasema ninawatapa parce que je ndababona kabisa ndababona yani kiri muri bo I go frame
just bumve yuko ni igikorwa ca twese imana vyoba tugakorana twese tukaja hamwe twese hamwe nk'ubu turavye nk'ama crew nyene ya gospel ari muri kino gihugu muri kino gisagara tukaja hamwe tubavugana ati murazi rero tugira dufatiye weekend twihe Bujumbura yose co wibaza ingene abantu bo basove ingene abantu bokira bisigura yuko bihagaze ku muntu wari we wese ko mu danseur wari we wese ahari ari ngaha anya kandi murabizi nkuko bama babivuga kandi arukuri Yesu araje vuba so iyi talent iyi gift dufise ifo yuko tuyikoresha ntibumve yuko ari vya bamwe ariko bumve yuko nabo bari concerné bumve yuko nabo nari ivy'iwabo bumve yuko nabo bashobora gucontribute ikintu kugira ngo ubwami bwaguke kugira ngo benshi bashobore kugira iki kwakira ubuzima kandi ndabibinginze vra ndabapfukamye nuko ntapfukamye nyene ariko cawe higi capo ko napfukamye ndagupfukamye vra uze twifatanye vra uze twifatanye dukorera Imana dukore twadusenga muri Spirit Garden abo dushoboye duhora tubegera turaja kuraba yandi makuru ariko ubona menga turashaka kuyifatanya natwe dufashe benshi bashoboka ni igikorwa cyawe kirakwerekeye nawe so come dukorera Imana yes sawa the fresh oui twand nitwa amazina kwisi yeah Arfan Brown okay imwe muna Kristo pourquoi Kristo kubera ko turi umwe nyene numva niryo zina ry'umuryango Imana yaduhaye wow nice nashaka ndakubaze si kukubaza juste ikintu ushaka gusaba ni cyahe ikintu ushaka kubwira abakunzi bakwizera na TV bariko baradukurikirana ikintu ca mbere no babwira nuko bwa mbere na mbere boshimira Imana kuba baronse kano kanya ko kumva no majambo avuye mu bantu nka twebwe abambasaderi b'ijuru ku isi haleluya ha ha bati bagiye kugira gwarundi bafite ndani gute subscribe kuri no kwizera TV nyene kugira ngo bashishikare gusangiza abanda n'amajambo nyene turiko turahana ego nico okay thank you chérie ça va meze bien ego kuri myiza merci wow ubwiza bw'Imana haleluya muratesa kabisa witwa bonte belle bonte wow uri belle kabisa chérie non ndanashaka kubaza gute washimye kwinjira muri team ya muri crew muri crew ya Heavenly Dance for Revive nayijemo ko bafise objectif ishoboye gufasha isi donc twaje gutera isi kubwo kugaragaza ubutumwa bwiza biciye muri don dufise gift dufise muri twebwe mba turasera ico gifise abantu bakakira bakashamira kuza ku mwami Yesu Kristo nashimye kuza kwifatana na family wanje kuja kuvuga ubutumwa gutambaye umuga bigahaguruka kugira dushobore gufasha benshi aho bishoboka ya byari Chebite ça va c'est bien ego yitwa nde nitwa amazina yose Kaze Nina Maris Joanna nafashe Nina urumva yitwa Nina ikintu ushaka kubwira abakunzi bakwizera na TV kuko ukubaho kwawe muri dance yo wumvise dance wumviki bon nkajewe numvise dance numva ikindi kintu kuko dance mu buryo dutamba ni dutamba kugira tuvuga ubutumwa bwiza ariko ugutamba kwacu niko ubutumwa bwiza donc dance ni ubutumwa bwiza ubwayo umva tuba tuko turagaragaza ubutumwa bwiza nyene kuko mu gihe two turatamba tuba tuko turavuga ubutumwa bwiza ni now ego c'est vrai birakenewe ko tubuvuga kugira abariko baratubona abariko batwumviriza bashobore kumwakira umwami Yesu muga twe turazi neza yuko dance yacu ari bwo butumwa bwiza ego yeah wow thank you salut tu vas bien oui wow qui tu es jolie n'ubuntu bw'Imana wow hewe ndaye batuje abakobwa bacu bose ni beza bavuga neza batwenga neza rasirire kuri kwimana my god shino igituma ntwenga niko ni ijambo ryose turagira abamo siko rero hari verse nimatanye naryo ituma nguma ntwenga
nka Philip 44 niyo mpamvu nguma ntwenga kuko iyo mfise umunezero ndatuma urashaka kuyivuga mwami w'umunezero imisi yose mu mwami umva imisi yose apana igice no imisi yose umva ukubaho kwawe niyo mpamvu iyo verse nayimatanye nayo nguma ntwenga ego nice. Hama tubone rero nakajyo kubatumira le 31 guys yaduhayo veye so jom gero 30 mu bisanzwe cyane uvumenga ndatakaje ubwenge parce que jejeho kubera yuko nzi ko ari ikintu nzokwakira kimwe god ubiriza ndabatumira le 31 numba uzi ko ufise ikimuga kitarahaguruka cananiranye guhaguruka zo kizana le 31 dufise Dudu azoba ariho HDR Heaven Worship Team Supernatural Art aho n'abaririmbyi bazo present ibidasanzwe bizokoreka Ipendo Sound abo bose azoba bahari intumwa yacu zodoze ijambo y'umwaka tuzokora ibidasanzwe mu zina rya Yesu so mwarahezagiwe cyane kandi turabakunda gose abamboneo akajyo ko kubashimira ku mwanya mwamaye ko sisi bya bose vraiment ndabashimiye cyane Imana bahezagire komeze kubagirira neza ndetse igikorwa muri mwo yani igikuze do plus mushike kure cyane namwe bwe muteye mu jimbere haleluya kandi vraiment ndahezagiye TV online yanyu izogwire izane n'izindi ivuge neza kwizera on TV kwizera on TV haleluya amen kwizera on TV mabizi neza tuvuze kwizera tuvuze kristo cyane gose haleluya amen nonanti nawe batekisana ndakunda cyane vraiment ndakunda hama bakuzi bakwizera 90 TV numva kubashimira akantu kanya makomeze gukurikirana ikiganiro cyacu twakoranye n'abadanseur bubwiza cyane babikora neza hama icyo ushobora kuvuga ati mukomeze kugira subscribe mukira like yani mukomeze kwironkera ibintu bimeze neza kumwe na Nina nishimwe kuri micro hama inyuma kuri kamera charge kaba ari David abikora neza murabona ko amasanamu ameze neza cyane hama ndabakunda mwabizi ko n'abakunda cyane hama ciao turashobora kubagirira peace yeah bye peace